Mu ntango y'ikinjana ca 18 isi yarahinduye isura bimwe bidasanzwe. Ibibuga vy'indege bimena ikirere, imiji irarasa amatara mu ijuru, ikoranabuhanga rigenda risimbura akazi k'amaboko. Isi yarihuse mu bucuruzi, ubuvuzi, ubwubatsi no mu itumatumanako. Ariko nubwo iterambere ryaturutse kure, harahandi igihe kimeze nk'aho cahagaze. Mu mashamba ya Amazone, mu misozi ya Kongo no mu bugarago bwa Gobi, hari amoko y'abantu batabaye mu rugendo rw'iterambere ry'isi ya none. Si uko batabishoboye, ahubwo bahisemwo kugumana ubuzima busanzwe bubatandukanya n'isi yihuta. Ni muri ubwo buryo nyene twinjira mu buzima bw'umuryango udasanzwe, Hadzabe, umwe mu moko make y'abantu basigaye bahigisha ibuye kandi bagakurikiza imigenzo y'abakera. Babayeho mu buryo bwihariye, aho iterambere ry'isi barirebera kure. Iki ni ikiganiro wateguriwe nanje amigo Amin Chaga kuri Sky Media. Kaze. Hadzabe ni akarorero keza ku buryo abantu babayeho imbere y'uko uburimyi n'ubworozi bushika ku isi. Ni igipimo cy'ukuntu umuntu yabayeho mbere y'amateka yanditswe. Ku birometero 100 uvuye mu gisagara ca Arusha, iruhande y'ikiyaga ca Eyasi giherereye mu burengerazuba bwa Tanzania, hafi ya Serengeti na Ngorongoro Conservation Area. Aha niho dusanga umuryango Hadzabe. Ni umuryango utagira ubusi bwabo bwite. Baba mu matsinda mato mato y'abantu 200 kugeza mu bantu 30. Bagenda barimuka bitewe naho bashobora kubona ivyo bashobora gufungura. Bubaka inzu z'igihe gito bakoresheje ibiti n'ivyatsi. Ibikoresho byabo bisanzwe ni icumu, ubuhiri, imyampi, imiheto n'ibindi bakoresha mu guhiga. Icyo womenya kandi ku Hadzabe, ntibagira abayobozi bakomeye canke ubutegetsi buhambaye. Bose bafata ivyemezo ku bufatanye. Bagira umuco wo gusangira ivyo bafise vyose. Nta mirima canke ubukungu bigwijeko. Abagabo nibo baja guhiga, abagore nabo bakaja gushaka imbuto n'imizi. Abagabo bambara impuzu z'ibikoko, cane impuzu z'imparage, imbogo n'izindi. Abagore nabo bakambara impuzu zisanzwe, bagafuka ibice vy'ibanze by'umubiri. Ariko nubwo biruko, impuzu za kizungu ziriko ziragenda zigaragara mu minsi ya vuba. Bakoresha imiheto n'imyampi ikozwe mu biti canke mu mitsi y'inyamaswa. Iyo bariko barahiga, iyo myampi yabo bayishirako uburozi buturuka hanini mu bimera canke se mu dukoko duto duto nk'inyenzi nini bitwa poison beetle. Ico womenya kandi ku Hadzabe nuko batagira idini rikomeye canke se ngo bagire inyigisho z'iyobokamana. Bo bafise imyemerere ishingiye ku mubano n'ibidukikije. Bagaha icubahiro ibiti, inyamaswa n'imisozi. Iyo umugabo ashatse gukora ubukwe, umugabo arasaba umugore, bumvikanye bakabana. Ibi bigakorwa atamigenzo ihambaye irinze kuhaba canke se amafaranga ajanye n'inkwano. Uburinganire bwabo burihariye. Abagore baba bafise ijambo mu muryango, ndetse n'abana bakurikira baba bafise ubwisanzure mu gufata ivyemezo. Nk'uko batunzwe no guhiga, Hadzabe bahiga hanini inyamaswa ntonya uhereye ku mbeba z'ishamba, imfyisi nto, inyoni n'inyamaswa nini nk'impara n'imparage. N'amashure bagira mu buryo buzwi. Abana bigishwa n'abakuru binyuze mu kwigirira icizere no kurebera ku bakoze neza. Iyo umwana ageze mu bigero, bamujana guhiga ari kumwe na se canke se n'abandi bagabo, agasigurirwa inzira z'ishamba, ibimenyetso vy'inyamaswa, uko batega n'ibindi. Bafise umwihariko kandi wo kugira ururimi bisangije. Ururimi rw'Abahadzabe ni ururimi rufise amaklik. Nijwi risa nirikubita mu menyo. Aho iwacu mu Burundi, iyo umuntu umubwiye ngo nwa, biba bisa nkaho umututse. Ariko ururimi rw'Abahadzabe ni ururimi rwuzuyemo ano majwi y'amaklik, aho usanga iyo bariko baravuga hagenda hagarukamo ijwi rya nwa canke nwe n'ibindi. Nubwo biruko, umuryango w'Abahadzabe ni umuryango ugenda uhura n'ivyago vyinshi. Leta ya Tanzania n'abandi bantu baturutse hanze y'igihugu bariko barabakikuza ibikorwa vy'uburimyi. Ivyo bikorwa bikagenda bibagabaniriza ibice babonamwo ibiribwa. Ikindi kandi kibangamiye Hadzabe ni ingenzi ngo ziza kuberekana nk'abantu bataratera imbere, bigatera impaka ku cubahiro c'ubuzima bwabo. Ikindi kintu naco kibangamiye no muryango w'Abahadzabe ni ihindagurika ry'ikirere. Ihindagurika ry'ikirere ribangamira cane aho bahiga, bigatuma badashobora kubona ibiribwa nk'uko vyahoze na kera.
umuryango w'abahazabe rero ni inzu ituma usobanukirwa ukuntu abantu bo hambere babayeho, kuko bagaragaza neza uburyo umuntu yabayeho imbere y'uko barima, imbere y'uko haza ibisagara n'ikoranabuhanga. Abashakashatsi mu by'imibanire, ururimi, ubuzima bwo mwishamba n'ubuvuzi bwa gakondo bafata abahazabe nk'itsinda rifise agaciro gakomeye mu bumenyi bw'isi. Wakoze we wemeye kubana nanje kuri Sky Media. Ndakwibutsa yuko wari kumwe na je Amigo Amini Cyaga Classic. Nimba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tuzobandanye kubana no mu bindi biganiro vya hafi na hafi. Bye bye, ciao ciao.